Mugihe inama yibihugu bigize ubumwe mumibano nubudandaji ya BRICS ibandanije Kazan mumajepfo yigihugu ca mbere kinini kwisi Uburusiya. Ibi bihugu biri munzira yamajambere developing economies, vyinshi bikaba biri muco bita isi yamajepfo global south. Kimwe mu byo bariko bigira hamwe c'inkora mutima n'uburyo bw'itumatumanako amakuru kuguhanahana ifaranga. Ubu buza buhangana n'ubusanzwe bwarigaruriye isi kandi bukagenzurwa n'ibihugu rutura vy'isi y'uburaruko, the global north, aribwo SWIFT payment system. BRICS PAY, ubwoko bwakataraboneka bwo kurihana amahera bugiye kujegeza yandi moko yose yarasanzwe yarigaruriye isi, the BRICS payment system. Iyi BRICS PAY ikora gute? Ese izoshobora guhangana na SWIFT payment system? Ese ifaranga rya BRICS rizoshobora gusubirira idolari rya Amerika? Ni yahe inyungu ibihugu cane cane vyo muri Afrika bizokuramwo? Menya vyinshi kuri no system igiye kujegeza isi yabagashaka buhake bigaruriye isi. Jewe nkuko bisanzwe ndi seti iyi ikaba the mega mind emuhawe ikaze. Mugihe c'imyaka ya mbere y'intambara y'Uburusiya na Ukraine higaragaje ikintu kidasanzwe. Isi yigabuye cane, a more divided world. Uburusiya bwaraciwe mu itumatumanako ry'ikorana buhanga internet ku rwego rw'isi nirungikana ry'amahera hagati y'ibihugu ukoresheje amabanke, ivyo bita SWIFT payment system. Gusa biraboneka ko Uburusiya bwari bwiteguye zino mpinduka, kukaba nkako iki gihugu cabandanije kubaho kandi kitifashishije zino nzego kabuhariwe zigaruriye isi z'ibihugu rutura ivyo mu burengero. Ukuntu Uburusiya bufashwe n'ibihugu rutura vy'isi global powers ni nkebutso no kubindi bihugu biri ku ruhande rw'Uburusiya, eka mbere n'ibindi bihugu vyose ivyo bibako mu gihe vyogira no kutumvikana n'ibi bihugu bitwara isi. Ubu noneho BRICS iri kigerageza ubwoko bwo kurungika no kwakira amahera payment system bita BRICS PAY. Iyo cishoboza bino bihugu bigize BRICS kugira nurudandaza hagati yavyo naho ibi bihugu bo bica kuri systeme isanzwe yifashishwa n'isi. Iyi nayo ni ibihugu bitwara isi byo mu burengero, ariyo SWIFT payment system. SWIFT bisigura ngo the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ni ishirahamwe rifise icicaro ilahurb mu Bubirigi. Iri rikaba rigenzurwa n'ibihugu 10 rutura byo mu burengero, harimwo Amerika, Germany, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyano n'ibindi. Iyi SWIFT ikorera munsi y'amategeko yo mu Bubirigi kandi ikarekurirwa guhagarika imikoranire n'amabanki yose y'ibihugu vyafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe z'Uburayi, the European Union. Igihe cose habaye irungikwa ry'amahera hagati y'ibihugu hifashishwa iyi SWIFT payment system. Iyi nayo ikabigenzurwa itegekwa n'ibihugu rutura vy'isi y'uburengero kandi dolari rya Amerika rikaba ari ryo riganza yandi mahera. BRICS PAY nizo zindi zose zisanzwe zikoreshwa hagati mu bihugu canke kwisi yose n'ubwoko bwo kurihana amahera bugize ibihugu mu izunguruka ry'amahera. Ibi bizofasha ibi bihugu bigize BRICS kurungika no kwakira amahera hagati yavyo nta ntambanye habaye. Inyubako ya BRICS PAY ifatiye ku nyubako yo hagati mu bihugu. Igihugu ku giti caco mu gihe kibandanya imishikirano n'ibindi bihugu ku rwego rw'isi bakoresheje umuvuduko munini, high speed deployment, no kwaguka igakwiragira hose, scalability, gukwiragiza ibintu hose, decentralization. Ibi byose bizogerwaho mu gukwiragiza imihora yo kurungika no kwakira amakuru mu gihe urungika amahera n'ubutunzi bw'ibintu, liquidity. Kwitsitso y'ubu buryo bw'itumatumanako amakuru yo kurungikana amahera ukoresheje amabanki y'ibi bihugu biri mu ubumwe bwa BRICS. Aha amabanki yubaka imironko yitumatumanako hagati muri yo canke n'ayandi mabanki ahariho hose ku isi. Hamara kuba uguhuza kwitumatumanako ubu buryo bwo kurungika no kwakira amahera BRICS PAY bikabona gushoboka. Ushobora kwibaza agaciro k'iyi BRICS PAY uko kangana. Ubu buhinga ntabwo buratezwa imbere cyane, hari cari kare. Ibiganiro no kumvisha ibihugu kugira bose bavyumve kimwe. Gusa intambwe bagezeko ni ikimenyetso ciza k'ibihugu rutura vy'isi
ko bizonyeganyega mu gihe systeme yindi nshasha yo guhanahana amakuru y'amahera itanguye gukora mu isi yose. Ku muzi w'aka gakino k'ibi bihugu vya BRICS ni irema ry'inyubako yo kurungikana amahera bidakozwe kandi ngo bitegekwe n'ibihugu rutura vy'isi. Iyi BRICS Pay ni inzira nziza yo kurihana amahera, a political money, yo gukoreshwa n'umwidegemvyo uciye ku nzira iyo ariyo yose yuguruye kandi gatanga agaciro kanini ku bushobozi bufatika kandi buramba bwo kugura long term purchasing power. Iyi ni inyishu y'ikibazo c'ibura ry'icizere catewe n'ukuntu ifaranga rimwe ry'isi nk'idolari barishizemo politike ku buryo bariho bashaka kandi bakagiyemo bishakiye kandi bakarigenzura cane mu gihe c'urudandazwa. Harageze noneho ibihugu vyigobotore bive ku idolari nk'ifaranga ritamenwa ku isi. Iyi BRICS Pay yunganira ubusugire bw'ibihugu ku giti cavyo, aho bitazoba bigikeneye kwama vyifashisha ifaranga ry'ibindi bihugu mu kugira urudandaza no kurungika amahera y'agaciro, hama ahubwo bikigenera byo nyine amategeko yigenga y'ifaranga bisunze iterambere n'igiciro gifatika, price stability, kandi bakigenera ibiciro n'iduga ry'inyungu, interest rate ubwabo. Ubushakashatsi bwakozwe imyaka myinshi n'ibihugu bigize BRICS vyageze ku mwanzuro ko kubera ko ubutunzi bw'isi bukora kandi bukagwira imyaka myinshi kubera kwifashisha ifaranga rimwe gusa gukora ubudandaji, kugurana no kubikisha n'ibindi, rifise ibibazo vyo guteza imbere bamwe rigacinyiza abandi. Ibihugu bigize BRICS bariko bakora irindi faranga ryo kwifashishwa mu rudandaza no mutahe kandi ntirigira ingaruka mbi zoza zivuye hanze ngo riribangamire. Ubu tuvugana amaso atumbere y'i Kazan mu Burusiya, aho iyi nama kabuhariwe iri kibera. Ibihugu bigize BRICS vyitezwe kubandanya ibiganiro vyo kurema ifaranga rishingiye kuri zahabu kandi rigahiganwa n'idolari rya Amerika. Ifaranga rya BRICS ryoca rishoboza ibi bihugu umwidegemvyo w'ubutunzi, economic freedom, mu gihe rihiganwa n'izindi nzego rurangiranwa z'ubutunzi kw'isi. Isi ya none iganzwa n'idolari rya Amerika riharurirwa ku bice 90% y'igurishwa ry'ifaranga kw'isi. Bihindutse jejejo naho ubundi urudandazwa rwose rw'igitoro oil rwakogwa mu idolari ibice 100%. Gusa rero kuva umwaka uheze 1/5 c'uru rudandazwa rw'igitoro rukogwa hifashishijwe yandi mafaranga. Hagati y'izi mpinduka ni intambara y'urudandaza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa n'Uburusiya. Hamwe ibi bihugu vya BRICS vyo kubakira ifaranga ryo konona cane idolari rya Amerika, mbere rigatitura urushako n'urudandaza rwaryo, ivyo bita de-dollarization. Ibi amaherezo yavyo koba kujegajega k'ubutunzi bwa Amerika eka mbere n'ibihugu rutura vy'isi. Mu mpari z'imyitozo no kwiyamamaza hagati y'uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump n'icegera c'umukuru w'igihugu Vice President Kamala Harris, Trump yavuze ko yoramuka abaye perezida kandi yoshirako ibiciro bihanitse, strict tariff, ku bihugu vyo kwirahira ngo bije kure y'idolari rya Amerika. Aha yatumbereza izimburi ku Bushinwa cane cane, aho yavuze ko azoduza ibice 60% mbere n'ibice 100% ibintu byose vyinjira muri Amerika bivuye mu Bushinwa. Haracari kare kuvuga igihe ifaranga rya BRICS rizosohokera, gusa n'igihe ciza co kuraba akamaro k'iri faranga rya BRICS n'ingaruka zohaba ku bashoramari mu gihe ryosohoka. Ese iri faranga rizosohoka ryari? Ese hoho BRICS Pay izokora neza nta faranga rimwe rya BRICS rirasohoka? Ese isi y'uburengero itegekanye iki hamwe izi nzego zose zogegwako? Ese yoba ariyo mpinduka y'isi bavuze kuva kera, the world order? Bandanye ukurikire The Mega Mind mu gihe turabira hamwe izi mpinduka zidasanzwe ziriko zijegeza isi. Ntimwibagire gukanda hepfo handitse subscribe, mu comment, mu liking, mu sharing ino video.
jewe ndi City, iyi ikaba The Mega Mind. Naho utaha, stay blessed. Ciao.